abavyeyi biwe ni Nyanzwi Victory papa wiwe ndetse na Nkundwa nayo Consolate mama wiwe. Bibarutse abana bagira kuri ndwi, abakobwa 4, abahungu 3, umwana wa gatanu bamwita Nduwayezulin. Uno munsi tuzi nka Rinoki. Yavukiye neza na neza mu ntara ya Kayanza, muri komine ya Kayanza nyene, igenekerezo rya 30 mu Kakaro mu bihumbi 2000. Murumva ngaho ko azokwiza imyaka 24, iryo genekerezo nyene uyu mwaka turimwo wa 2024. Ndetse yaje gukurira mu ntara ya Kayanza aho bita mu Gitaramuka, aza no kwiga amashure y'intango n'ayisumbuye mu ntara ya Kayanza. Abamuzi bamugereranya n'umuntu adasanzwe kubera ko kuva kiri muto ndetse ubwo buhamya twarabuhawe na mwene wabo neza na neza D1 asanzwe ari muri Iteka Music. Ni bamwe mu bantu badasanzwe nuvuga yuko industry ya 257 isanzwe ifise ndetse bariko barabikora neza cyane. Imiziki yose y'abanyamerika bavuga ati yose yarayizi kuva kera, ku mutwe niho yari iri, na cyane cyane mu mudo wa hip hop. Guhera mu ishuri ry'u12 aho hari muri 2018 mu 2018 yaciye aza neza na neza kwiga i Bujumbura, gushika ararangiza ndetse yiga anafadikanije n'umuziki. Aho yanarangirije hano neza na neza i Bujumbura aza guhabwa diplome AD muri maintenance informatique kuri lycée technique Carama. Amaze guheza amashuri yabandanije agwana ari wenyene bitamworohera na gato, araje no ma competition atandukanye arabe ko hari ico yohanoba, ndetse akanakorana na Overdue team na cyane cyane muri competition zimwe zagenda ziraba ari kumwe na Basnoke n'abandi, ndibuka arimo na Basti cyangwa bita Explosive Kid. Kubatazi Rinogi yatanguye umuziki akiri umwana ndetse mutonya cyane w'imyaka 14 muri 2015. Yatanguye kuva kera ndetse hari nabo yatanze, novuga yuko kuno munsi novuga yuko ari aba big star kuno munsi, ndetse novuga yuko benshi yari nabatanze umuziki bivanye nuko yatanguye umuziki kuva kera. Benshi banavuga ati hari n'imiziki myinshi yasohoye Rinogi gushika kuno munsi batazi ahiri, kubera ko yasohoye kuva kera ndetse yarasangwa nafise imiziki myinshi cyane ndetse inameze neza cyane. Yatanguye kuja muri studio mu 2015 akiri mu Kayanza, ariko yabikora gake kubera ikibazo cy'ishure. Yaritaye ishuri cyane kugira arabe yuko yorangiza ishuri, mu nyuma azuze gukora umuziki professionnel. Kuva mu 2019 ahejeje ishuri yatangiye gukora umuziki nk'akazi. Ataca bibangikanije yaciye mu studio menshi atandukanye ndetse anasaba ubufasha kuko imitahe cyane agafaranga ko gukora umuziki cyari kibazo, nta mahera yo kuriha yagira, mahera yo kuriha muri studio. Ariko impano yoyo yarayifise. Muri ico gihe yarabona bake bamufasha abandi bakamwamira kure bivanye nuko atamafaranga yarafise. Murazi yuko hano mu gisagara ca Bujumbura bavuga ati akora inoti gusa. Yarakoranye cyane n'inyubakwa ikora indirimbo cyane ariyo irebo, ariyo ya Master Music irongowe na Master End, aho akaba yari yaramwemereye neza na neza ko azoza aramukorera rimwe kubera ko nta mafaranga yarafise yotuma ashira umuziki hanze cyane yotanga kugira bamukorere umuziki. Ibyo byose babimukorera nk'ubufasha ariya kwa Master End, umwana w'ingozi ugasiga ka inarunye. Mu 2023 Ruhuma niho yasohoye indirimbo yavugishije abantu benshi
neza na neza baza gutahura impano yiwe iwacu ndetse no mu karere, ndetse inatuma abenegihugu babona ko hari impano bugaraniye ahantu bitari bikwiye, ndetse abatari bake niho bamenya izina Linogi. Iyo ndirimbo nta numwe atayivuza, nta numwe atayimenye, uko biri kose, yaba umwana, yaba umujene, ndetse n'abapapa n'abamama, ndetse n'abageze mu zabukuru, bose indirimbo barayikunze. Kugeza ubu kubera iyo ndirimbo amaze kugira abamukurikirana benshi cyane, ndetse iyo ndirimbo yabaye rumwe mu rufunguruzo cyangwa zimwe mu mfunguruzo zatumye gugurura imitima y'abantu benshi. Iyo ndirimbo Legend yaratumye abantu benshi bumva ati izina Linogi rirahari, impano Linogi irahari. Tugerageje kuraba mu karere na cyane cyane mu bihugu bitwegereye, benshi baramenye Linogi kubera iyo ndirimbo Legend. Inyuma ya Legend original yasabwe na bagenzi we, na cyane cyane bamaze kubaka amazina hano iwacu, ko bokora icyo bita remix. Aho ndavuga ba Dramati, Bface on the floor, Ere Pro, DJ Phil Bite, ndetse nawe ijambo Legend riba rirabaye Legend, ndetse rinafata igihugu cyose. N'ibihugu bibanyi bimwe bimwe, ndetse no ku isi yose hari n'ibihugu bimwe bimwe twabonye bimukurikirana ndetse cyane. Muri 2023 amaze gushira hanze Legend original, yagiriwe ibakwe muri Rusama, aza gusinya mu muryango wa Changerebo ya Wema Entertainment. Inyuma y'amezi atarenga 3 ashize hanze Legend original, aba arasinye muri Wema Entertainment. Imiryango yarugurutse kuri Legend, itangura kuguruka n'abafise imitahe batangura kumwiyumvirako, nuko baba bamusinyishije muri Wema Entertainment. Wari umunezero udasanzwe kuri Linogi, ndetse wari umunezero udasanzwe kuri famille ya Linogi, wari umunezero udasanzwe ndetse no ku nshuti n'abagenzi. Ibikorwa vya Wema Entertainment vyatanguranye neza na neza na remix yakoze ya Legend, indirimbo igira kabiri. Ugerageje kuraba indirimbo ya Legend remix, novuga yuko nico gikorwa batanguranye gukorana na Wema Entertainment. Indirimbo igira kabiri yayise Prayer. Mu nyuma aduhereza indirimbo Tuza aheruka gukorana n'igihangange Sakbi mu kwezi kwa Ruhuhuma. Ino ndirimbo yavugishije abantu benshi, ndetse cyane gose. Ino ndirimbo yavugishije abantu benshi taranasohoka, ndetse hakigaragara cyane cyane amasanamu Linogi ari kumwe na Sakbi. Ndetse kuva agiye muri Wema Entertainment yaje kuronka indirimbo ikwiza umuriyoni w'ama views, ariyo Legend remix. Ndetse n'indirimbo twabonye abo bayikoranye bivanye n'uburyohe bwayo, nuko iyo bafise amashow yabo, nuko batigera birengagiza kuva kuri stage baririmbye iyo ndirimbo bari kumwe na Linogi. Bisigura yuko ni zimwe mu miti canke numwe mu miti yahaye abo artiste bakoranye, nabo bakavuga ati ndushobora kuva kuri stage bivanye n'uburyohe tutaririmbye ino ndirimbo. Mbega ko twabonye amasanamu bari kumwe muri studio na Bugiye, mbega yo bari iyo ndirimbo igiye gukurikira? Reka turindi. Uko biri kose Linogi numwe mu gwaruka ariko rurakora, ariko rwakoze kuva kera, bavuga ati kagumye bagumako.
na cyane cyane iyo dukoze tukagera ku bintu runaka benshi bibaza ati ntitwabiruhiye Linogi yakoze kuva kera kuba muzi. Iyo ni biography nke nagerageje gutohoza maze gushika mu Kayanza, bimwe ngenda ndabitohoza, bimwe ngenda ndavyandika cyane, bimwe ngenda ndavyandika ahandi hantu. Uba wifuza iyihe biography ubukurikira tukuzanye. Ni kiyo mu kiganiro navuze ati reka kino kiganiro ndacite biography. Kino kiganiro ngiye kucita biography, buri muririmbyi muzo bamwifuza yuko tubazanira biography ya buri muririmbyi buri wese hano kuri Star TV, tuzuza tuyibazanira ukuri kwamwe. Reka ndabashimire cyane Star Boy the Ship kuva muri Star TV. Imana ibahezagire cyane. I like to support everybody. I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Kimararungu, Loving Town, Ubeshi, umukozi wo mu nzu. Murakoze cyane. Imana ibahezagire.